Reka basingwe. Ubuhungu bwo mwari yayi biki? Tutwariyo mutware mutamena. Ubuhungu canke jindi umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo nkane muri mushuka abana babandi. Ubwanwa burabura kubabuza kurumba. Kurumba no kugira iki? Umva ivyo mwihaye se bivugisha ngo ntavyo wumva ubwo. Kandi rero umwe aravuga nk'ubyo mudemu Saudi ibintu vy'ibinyarwanda. Reka ivyo mwihaye. Je nahagurutse nje naje nje. Murambo nde unyereka ko gahungu ivyo kihaye. Sagahungu n'umuhungu. Umuhungu bwo ivyo mwihaye. Usanga kubereye n'umukwe. Uwo mukwe ngenda mukeneye. N'umukwe mama. Navyo bakwe ngaho. Basi kwera hari agatambuko nitwogenda n'amaguru ngo dushike. Hari agatambuko. Tugende tubanguke. Hari agatambuko. Tubanguke. Cameraman banza ukupe kamera turasubira kwatsa dushitse sivyo? Ego dushitse ko hari kantwara ukumani nk'impene uguma ukamera. Sawa reka tugende. Tugende. Ego. Ende kuhanyere. Tugende bukebu kumviriza mama. Ntaze tugende. Kumviriza. Ugurura. Ngo patse ntereke. Urabona ivyo bibereye? Yeah. Ivyo bibereye. Iminsi 3. Oyo munere mani kumenda. Washinze baya. Muzanga muhira. Sauda. Muzanga muhira. Sauda ingo ngaho. None sinakoze. Koresha umwanya muto. Nakoze iki? Abaru koresha umwanya abatamu muto ugira ngaho. Mama ke mdogo. Nacho nakuze mama. Mama Ibi ni biki? Mama ke mdogo umusatsi mu mutwe. Uri mama wa mutonyi jolanga. Uranguye impuzu. Ziba. We Binwa. Eshimia Binwa. We Binwa. Ndavuga ngo muhira. Uranguye impuzu. Muhira. We Sauda. We kama ni Sauda. We Sauda. Sikiliza mama ko mdogo. Umviza mama muto. Mbona ko gashano mego kangura umogi. We ziba. Ninda nguru umogi wa wapka. Jenda nguru umogi chef. Mureke. Reka ko gashano bagabe. Dabu mama. Dabu. Imisatu. Wikubana. Mukwana dabu. Imiryango yacu ntawe. Uratuzi twebwe. Uratuzi. Ubuhungu bwo mutare mutagira. Twariye mukamene. Nakupigani kutoa damu. Nadagira. Kubagira bagitabirwa bibona. Ibinwa binwangara. No kubiti ko kugaturika. Embassy. Gene gasa. Binwa. Kwana adabu ni kama mama yako. Uni nka mama wa. Chichi nkwara umogi. Sinyeneye. Yes, I want to bakunzi back. Nibiki. Ndakwiyamye. Neje bude ndakwiyamye. Ivyo mwihaye nibiki? Biriza mama. Ivyo mwihaye nibiki? Ndakwiyamye. Unyiyamye ntararamutsa n'abakunzi bacu. Ubaramutsa mu biki? Jevyo mama nandesha ntavyo nshaka. Sishaka nkuri imbere nibiki? Ariko mama umviriza. Ntavya mama ubuhungu bw'ubu sinzi ngere mwabaye. Karakara gakobwa katunaniye mu muryango ye baba. Gakobwa kayikunarana gataho. Sauda. Nauzi Sauda umwe yategwa inda na kesi. Ivyo rabi ubivuga nka utabizi. Sauda. Si wewe. Muhu. Oye najenje. Kutura tuyagi ba. Tuyagi iki? Najenje. Ni wewe mu bana babandi wewe. Kuramfata nabi ariko. Oya ntaze kugufata nabi. Najenje umuryango wacu ntabwo ari uko. Ntabwo ari uko. Abantu ndabiyamye nimunandeshebeje. Ndabiyamye. Umviriza mi. Ndabiyamye. Mama, hagiye usanga uri kurampora ubusu uri kurampora. Ni wewe siwe nsanga iki kintu ni igiki. Jewe namaze gutahura ibintu uri kurambwiye. Mbarira. Ntabwo ari jewe rero. Ibyo bintu ntabwo ari jewe. Ninde barira najenje. Numuhunga asanzwe akora aka kazi nk'aka nsanzwe nkora. Ntabwo ari jewe. Mu rugo wabo ni hehera. Sinzi yaba ariko. Ntabwo uhazi mfata wewe. Ivyo bintu vya Sauda ni Sauda na Binwa. Kuko ni wewe. Umviriza mama ni ibyo bintu vya Sauda na Binwa sivyo? Kandi je maze imisi ndonka amaraporo ngo ivyo bintu none ukuri sije ndabwiza uko nukuri kwimana sije. Ni wewe mbonye. Utari wewe ajya kunyereka iyaba.
Deka basi nkwe. Ubuhungu bwo mwari yayi biki? Tutwariyo mutware mutamena. Ubuhungu canke jindi umuntu w'umugabo. Umuntu w'umugabo nkane muri mushuka abana babandi. Ubwanwa burabura kubabuza kurumba. Kurumba no kugira iki? Umva ivyo mwihaye se bivugisha ngo ntavyo wumva ubwo. Kandi rero umera avuga nk'ubyo mudemu Saude ibintu vy'ibinyarwanda. Reka ivyo mwihaye. Je nahagurutse nje naje nje. Murambo nondiwe. None basi ufana iki na Sauda? Fana iki na Sauda? Dufana iki? Ndi mama we mutoya. Mama we muto. Umvukana na mama wiwe. Ariko ibintu bariko baragira jewe nabonye umengo ni vya masinema y'ibisigi ivya masinema ivyo ngo nibikira mbarira ngo nibiki. Umujya mwana wanyu ntimuzi ko akina masinema. Ntabyo nzi ivyo bintu ntaho nabibonye. Nuko utabikurikirana ndibaza n'impamvu. Ntabyo nkeneye ivyo bintu. Ntabyo nkeneye. Jewe ndakunda abantu ntibantahura uko ntari sivyo. Jewe nta kiganiro na kimwe ndigera nja gukoresha uyo Sauda wabo uyo BINWA kiganiro namukoresheje marabonye ivyo ndabakeneye munyereka ahari kandi jewe mu bisanje ndayagana BINWA sivyo. Je ndazi ko nubu bari mu preparation yabo nimba ari muri tournage nimba bari mu biki tugende uje kwanyereka atari nta mubuzi urahajya urahajya mu ruhande gwiwe uraja mu ruhande gwiwe ndajya urahajya mu ruhande gwiwe uraja mu ruhande gwiwe atari mama rewe nukuri reka tugende ndakwereke ahari ariko umenye yuko uri kunkora ubusa nkubu mfashe ku ntuzenye ku mupira nambaye umupira we tutabahagurukiye nibizovamo cyo tugende nukuri kw'Imana reka tugende unyereka ko gahungu ivyo kihaye sagahungu n'umuhungu bwo byo mwihaye usanga kubereye n'umukwe uwo mukwe ndagenda mukeneye n'umukwe mama nabyo bakwe ngaho sha ndakubwiye ati ni hatarumviriza rero umuvye bisanzwe ujya muhungu ujya mu mwana w'abakobwa dafunzwe tugende ujya kumunyereka ako gahungu ivyo kihaye komba nutaza iyi buterere yanyu yonyene ni hatari mufa kwirata mu badugana amazi imisi 3 adataha nkeneye kumubona Sauda nkeneye kumubona imisi 3 sawa mama reka basi kwera hari agatambuko nitwogenda n'amaguru ngo dushike hari agatambuko tugende tubanguke hari agatambuko cameraman banza ukupe kamera turasubira kwatsa dushitse sivyo ego dushitse ko ariko ntwara ukumana nk'impene uguma ukamera sawa reka tugende ego mama twashitse ningaha ariko ni mu rugo gumuntu ni mu rugo ego uyu muhungu aba tugende sivyo ariko tugende uje kuhanyereka tugende bukebu kumviriza mama ntaze tugende kumviriza ugurura ngo patse ntereke urabona ivyo bibereye imisi 3 uyo mumere mani kumemba muzango muhira Sauda ingo ngaha akana agakira ivyo bintu muzango muhira muzango muhira so nawe ni uri umusazi wawe uriko ngo cha iki ni iki Sauda uriko uratutwana none iki ni iki uri umusazi wawe wasaza wawe wakuze aba cameraman bakuyene mani koresha umwanya mujye none sinakoze koresha umwanya mujye iki abaru koresha umwanya abaza mujye ugira mama ke mdogo nacho nakuze mama ibi ni biki mama yake mdogo uri mu mutwe uri mama wa mutonyi joranga urangu ziba we BINWA eshimia BINWA we BINWA ndavuga ngo muhira uranguye imudu muhira we kama ni Sauda sikiliza mama ko mudogo umviza mama muto mbura ko gashano mego kangura umogi we ziba ninda nkuru umogi wawe ambuka jenda nkuru umogi chef mureke ko gashano dabu mama dabu imisi 3
mukwana dabu imiryango yacu ntawe uratuzi twebwe uratuzi ubuhungu bwo mu butare mutagira twariye mukamene nakupigani kutoa damu nagira kubatia badita mwabibona ibinwa binwagara no kubiti kofu gaturika embesi ngene gasa Binwa we binwa kwana adabu ni kama mama uni nka mama wa kikinwara umogi sinkeneye koresha umwana tujana ibintu bikebuke sinkeneye navuze Sauda Muhira navuze Sauda umviriza ndahubwira umviriza familia yote isasimama Binwa sikia koresha umwana ntabwo nakuze ndi kubona none usiga urara n'imisi 3 wakuze ntabwo ari mubi mama umviriza nimburi mamu dogo nimburi nyina we nimburi inde urimenya goyemenya gute Sauda umviriza nakubwire no kumuvuga ngo yumvire kuruti ibyo abantu urumvira umuvyeyi canke urumvira uno muhungu Sauda umvire basimenye ikintu oya Sauda arahejeje gutera kontra muri Binwa comedy ategerezwa gutera kontra kubera sezo ibisigi ibyo bitukuna sema bino ivyo bintu uri kuravuga abavyeyi ne babitahurama niba bituye amakontra ya manani urabona ako gahungu kakanwara umogi urambonera umviriza mama aba bahungu niko bameze batahurira urambabarira muhungu wanje urambabarira naje fisi shabu numvise ngo ubwo buhungu bwirwa bugira ivyo bugira abana bacu ngo bashira kumbuga izo mbuga zimeze nte ikibuga cy'umupira cyangwa ikibuga cyiki ndakwingize wambabarira ikibuga cy'umupira imisi tudataha mu rugo ako nawe utavuga mu muryango wa data banyiruka uragenda byange bikunda uragenda imisi 3 amavido bamenye amazi baranyambura impudu yebabawe wari cyo kuvugisha ibinyoma impudu bankuye yebabawe izi myenda sinazitora bana babyeyi ndahinduye Sauda fata mamu dogo wa musokere nga mu nzu wanje fata mugende ariko umwanya kandi nawo bakurikira fata mugende soka Binwa we Binwa ulilelewa lakini warareze huyu ni nani yako huyu ni ndewa ni mamu dogo wanje ni mamu dogo huyu navyo kwenga jesi ndumukwe Sauda turiko turaheza kubera amasezerano twagiranye Sauda je turiko turaheza jesi ndumukwe kwa na adabu ndumukwe w'u Burundi si ndumukwe wo mu rujewe toka reka mpangane nako gakukwe kagahungu mama hapana bireke oya bireke Sauda mukamata simunani ntagi Binwa bihebe basi wende Binwa bapishe basi wende babise basuge ababije sino babisama babise basi Binwa nukwima so bitu bitayishia no babisa ubona biza guherera he umviriza mere rekana nako tumvikane bukebuke urabona tumvikane bukebuke sivyo urabona ingena mezu yo muhungu urabona yuko atacaza ni yesa udawe nawe urabigiramo mu mwanya nakubwiye mu rugo ntabwo uri kunyumva ibyo muvugana nibiki none tugo tuvugana nibiki koresha umwanya ngo ndababwira Linda koresha umwanya ngo kwanza umviriza ndabwiye koresha ndavyumva ko umviriza koresha umwanya ndakwereka kubera ubona mamu dogo yasavuye afise nishavugisha nwava ndamumena umutwe we mufata umutware jewe mufata wo umutware muhira jewe ndamenye ingene ndavyihereza umufata umutware muhira umviza turarondera na Sauda ariko banze mukurega ntabwo yava hanga aho zitoka hapa ntabwo yagenda uragenda ntakabuza Sauda bino ntabwo yagenda bino uragenda Sauda umviriza rero nimba atagenda nimba mutagomba kumukura ngaha ku neza sezo izosoka kwa gatandatu uyindwi nyene kwa gatandatu sezo episode day y'ibisigi nuzoburimo ugize ngo iki ndakubwiye ukuri nuzoburimo kubera ibintu bariko baranaharira ni ibintu nje ndagengene mu rugo ngiye guhangana niyo shinze umukobwa ibyo yigize ubu bwana bw'uko bwigize ibirara mw'imisi ivyo bintu
Nago mbivuga inga ngende nje kubivuga mutahure basu ngo nibikira mbarira ngo nibiki ni ibintu byabo by'amasinema mama kandi ikintu kimwe kubyira nawe kubwiye cyaga usiga uri mara bibobo usiga uri mayibo sinema ariko ari umustar umwana we simayibo ngo ngari mara biki we muhindura icyamamare acha kujibana naye BINWA icyamamare mama ingobasi tuvuga numviriza BINWA mwe ni murabico mukemu atani mwebu yume genda umuturisha umubwira umwana wawe ndiko ndamuhindura umustar kubera sese wangirikira bica mu Sauda ngwa sese wanje ibisigirikira bica cyagurisha BINWA turi amine unge nawe baba ganira nabo nta kibazo abantu banashengerere mu rugo awusya ataha yuko bana musi na soni tugira bana mina miromo sambata wambwa umviriza rero Sauda urubaho umuvyeyi ndamubasha urubaho umuvyeyi cyane kubera iki yakubwiye ati tamuhira urinda kuja kugira mama ukuno umva nkubwire uzi gituma ngiye BINWA dukoranira imicudikana nuko hari sinema turi gusohora iyo sinema itubisige kandi nayikuru ego ivyo vy'amasinema Jesse cyakomeye kuko n'umuvyeyi nta n'ivyahatse narigeze wewe ni gute ukwe uja mu bintu utabwiye umuryango narabikubwiye hama bijya nimba bayirarira mu kabarisha nimba bayirarira hara mu kabari oya we Sauda je ndikunda guhinyura wewe ucisha mu ngo sinema y'ibisigi kumbe BINWA urazi bijya bintu bara babafatana je muranda bibona buti uyu nuko yaje binyagiriza ubona byo bagusanga mu ntuze mu mageto muri geto ya BINWA akubwira ngo nyongera ngo asubire ngo ameka ndamwongera iki ari magirane ndamwongera iki ntaco ari magirane bari yaje afata jewe nkuko umengo ni je mwana mama sije ivyo bintu azobibona biri ku mbuga azobibona ngo babirebera hehe uzobiraba je kubireba ntavyo nzi kubireba ni kubiraba jewe bye